Yesu nashimwe. Mana yacu yagucyubahiro. Jewe nibutse Imana yankoreye muri uku kwezi kw'icumi na kabiri kuba nkiriho kubera Imana yose kumwana. Nahuye n'impfu zitatu zaje zikurikirana. Ubwa mbere ubona wayo n'abadayimoni batandatu babona mu maso guca turwana guca babona imodoka ariko ndagenderamo irasanza yose irasanzara. Mbona abadayimoni bavuga ngo ntabavana nanjye mwana baza mu izina rya Yesu aho hantu ndahava. Aho rero nari ndutse kuraba ikamyo yanje yari yasanzanije ibidandaza byose mu gahinga, byose bisanzanye nayo ibidandaza byakora miliyoni 10 sinakuyeho na maceya n'agatwe kanje gacagomba kubasigara. Ivyo Imana yabindenganya. Hanyuma kugira kabiri byageze uko nyene basanga ahantu hagaze n'umwe imodoka bayisanga yo barayisanzaza aho bakubise kuri jewe Imana imurayo. Ubugira gatatu umuntu twakorana nawe amafaranga yose wanje narondeye imyaka yose, ariko n'uyu munsi ndacariho ndashima Imana. Rero kubw'ivyo je nari nakoze kare twavuga n'abakozi b'Imana mugani yitse amafaranga bana ukuntu yari menshi yose barayatwara, ariko ndacariho kw'Imana. Rero yari byose ndanditse mu mana yari menshi. Rero kugira ngo nakoze ndongeye kwihumura 3 Imana yaheze